Yes, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Star TV mwebwe mudukunda ndetse mwana dukunze ariko kandi mukanadukundira n'ibikorwa byacu. Amazina nje ni Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Mint, Mr. Kimararungu, Love in Town, ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fashara fashije, Mr. I don't care, Lion in the jungle, Sharp Man, Dollar Boy, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. So I just support everybody in our country. Love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. I need your support ku bikorwa byanje. Ubundi zina Starboy gihore wigire nk'umuntu atarizi ariko ube nk'umuntu akora ibikorwa bya Starboy the Ship, ube nk'umuntu akora ibikorwa bica kuri Star TV. Icyo nico kintu cy'ingenzi. Bavuga ati fasha warafashijwe kubera ko tusi turi ngaha kubera twafashijwe. Iyo ni slogan ya Starboy the Ship ndetse anarihira kira mwaka kubera ko irahanditse hariya anye turariha muri OBR. So uno munsi impamvu itumye nza hano neza na neza namakuru novuga yuko nanavuze ati reka ndatororokanye kumbure ndashire ahagaragara kumbure dushobore kumenya byinshi bitandukanye. So ndaza guhera ku kibazo ca Sadbi, umuririmbyi Sadbi, novuga yuko no baririmbyi novuga yuko bakoze cyane umwaka wa 2025 ariko kandi no umwaka yiteguye gukora cyane. Nubwo yiteguye gukora cyane wavuga ati mu kwezi kwa mbere sishobora gukora umuziki. Nibaza ko ayandi mezi nta mezi yo gukora kuri Sadbi. So ni concert iheruka kuba hari kuwa gatandatu, ku munsi wa gatandatu aho hari concert idasanzwe ariko iyo concert yabaye muri mita mu gihe hari hategekanije urukino rudasanzwe hagati y'umugwi wa Vitaro ndetse n'umugwi wa Bumamuru ndetse intsinzi yaje gutahukana abana bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura, umugwi hano mu gisagara ca Bujumbura 2-1 cy'umugwi wa Bumamuru. Rwa rukino rudasanzwe ariko kandi nubwo niveau ya championnat mu Burundi yasubiye inyuma cyanye Primus League yasubiye inyuma tugeranije no mu myaka 3 iheze cyanye 4. Ivyo reka tuvyihorere kwera ko uko imyaka igenda swat murevuriwa swat mugasubira inyuma. Ariko ico nabonye Primus League yagize yararokiye, nibaza ko yarokiye ntiyagiye imbere. So rero kandeke bya football cyane nubwo ndabizi cyane tuje muri music. Rero ku munsi wa gatandatu hari hategekanije ko aza kuririmba umuririmbyi Kiriku ndetse na Sadbi. Ibyagaragaye ubwa mbere Sadbi yisabira ko ashobora kuja guterera igihugu akaririmba kubera ko wari umunsi wo kugurura Stade Intwari. Stade Intwari yakinirwa ko amamatch atandukanye na equipe nationale maze kwakinira ariko ntiyari bwugurugwe officiellement. Nyene icubahiro ntiyari bwaza avuga ati duguruye ikibuga, nduguruye Stade Intwari. Ku munsi wa gatandatu rero wari umunsi wo kugurura Stade Intwari. Uko bimeze uko abantu bari bazi ko aba artiste babiri baza gutegerezwa kuririmba. Yari Sadbi byari byamaze kuba bija mu bantu ko aza kuririmba kubera ko yari yavuze ati jewe ndisabiye ndirimbe ku buntu kugira nterere igihugu cyacu. Ku rundi ruhande tubona izina Kiriku wewe yaje tubona kava ko ategerezwa kuririmba aho twavuga ati uyu Kiriku wewe uba yabonye amafaranga, abandi bakavuga ati koko Sadbi arashobora kuririmba ku buntu. Ariko nanje aho nari nka Starboy the Ship navuze ati nubwo ari guterera igihugu sinibaza ko Sadbi ku ndirimbo nyinshi yakoze muri 2025 ku bikorwa yakoze yo kwisabira show akaja kuririmba ku buntu. Sijambere aririmbye imbere ya nyene icubahiro, aramaze kuririmba imbere ya nyene icubahiro, aramaze kubikora. Rero byari bigoye gutahura cyangwa untahuze ko jewe Starboy the Ship Sadbi agira ririmbe ku buntu. Babigoye bashira amafaranga menshi mu miziki basohora aba artiste bacu. Rero biragoye ko umuntu ashobora kuza ku buntu nubwo namye negura abantu bamwe baririmba ku buntu iyo habaye amamatch. Sinza kubagaruka ko amazina ntibikenewe ariko kuri akono ba profit match itaraba ngo genda ririmbe ku buntu. Wewe wibaza ngo uri kuraganya confiance ku bantu ariko umenye ko hari icyo uri kuratakaza, hari ibikorwa wakoze ushira ngo amafaranga yawe ariko ayo mafaranga yawe washizemo ntabwo yashizemo kugira azogumeyo gusa, uyashizemo kugira wande nawe uze uyavyaze umusaruro. Rero muri rusangi twari tuzi yuko abaririmbi Sadbi na Kiriku baza gutegerezwa kuririmba nkuko bisanzwe bakunda kubikora muri minota 15 y'akaruhuko. Ngiye kuri Stade Intwari nagiye nsanga urukino rwatanguye n'abaririmbye ku buntu baririmbye babandi babesha ngo jayo bikunda kugaragara kenshi cyane iyo Intwari yakinye cyangwa bagafata abana b'imakamba bakaja kubaririmbesha ku buntu. Na mukombozi yararonse umwanya wo guperforminga ko ari no mu bantu barungitse mu kibuga ko muri ashobore kwakira Saido kubera ko Saido yamaze gusinya mu mugwi wa Vitaro ariko ntibari bwa muranse officiellement bakibagiraho banamuransa officiellement bavuga ati uno munsi Saido ntibazonkiza muri legend wo muri equipe nationale ntamba mu rugamba arasinye officiellement mu mugwi wa Vitaro Football Club. Nuko byagenze mukombozi nawe yarasomye ku nturire biragenda neza cyane. Muri rimwe Kiriku umwanya wo kuja kuri stage kabisa ara creating bimwe biteye ubwoba.
jewe entreta tukiri ngaho actually nkiri bataraja kuri stage namenye amakuru yuko Sadbi ataza kuririmba, ariyo mpamvu naje hano kugenda kubwira impamvu Sadbi atashoboye kuririmba. Amakuru jewe narose kandi y'ukuri, amakuru atarimwo ivumbi canke atariko ivumbi. Nasanze mu DJ wa Sadbi namubwira ati bro kuri ngaho uramenya ko Sadbi ataza kuririmba ko waje ngaho ntavyo nzi, uwo ni DJ NC. Ariko kandi muri ako kanya NC sinzi bacha ko bari bamuhaye amakuru ariko ntiyayitaho bya bintu usanga dubisa mu WhatsApp ugasanga twagiye kuraba uko byashoye kugenda. Maze kumenya ko Sadbi bataza kuririmba, murabizi yuko twebwe turota amakuru tukashira hagaragara. Niyumviye ati ndiyashira hagaragara ku rubuga rwanje rwa Facebook canke kuri stati n'ahandi zoba mpombeje ibirori. Reka nicecekere kumbere nzogira ico ndabivuga ko inyuma ya bino birori, kubera ko kuvuga ko Sadbi ataza kuririmba byari gutera polemique. Hari n'abantu bari kuza kuraba iyo match canke bari kuza kuraba performance yabo baca bareka kuza. So turakenere n'abantu barabakiriku babakunzi ba Sadbi canke abafana ba Sadbi. Nabaye ndicecekeye ndavuga ati reka nceceke kumbure nka Star Leadership simpa bentera umugumuko nubwo menye Sadbi ko ataza kuririmba. Maze kumenya ko Sadbi ataza kuririmba, nashatse kumenya impamvu Sadbi ataza kuririmba. 𝐒𝐓 ari abantu babonye Sadbi bavuga ati je ndashaka kuririmba ku buntu shigikire igihugu canke nterera igihugu. Je nkibona navuze ati ibyo bintu sinibaza ko Sadbi bazobikora, sinibaza kubera ko ari mu kazi ariko arakora umuziki we ni business, umuziki we umutungiye umuryango, umuziki wiwe umuha buri kimwe, umuziki wiwe ntacyo udakora kubera ko ni impano yiwe yivyaje umusaruro. Kumenya impano ni kimwe no kuyikoresha neza n'ikindi. Kumenya ko ufise impano ukanayikoresha neza nicyo kintu tuba dukeneye. Ndetse n'Imana iravuga ati muhungu wanje uri kurakoresha impano yawe neza, wayimenye anko uri kurayikoresha neza irikwira kuvyarira iki umusaruro. Naragerageje kubaza baca bambwira ati aje Sadbi yavuga ko azorimba ku buntu, ntibari bwamurondere ko ashobora kuja muri show. Rero baje kumurondera hasigaye umunsi umwe, sizi ko mwabonye ifoto Sadbi ari kumwe na Makarti. Bamaze kumurondera arabona ati kuri stade Noir n'ahantu ntegerezwa gucreating. Ndakubwire ko mu baririmbyi bafise aba dancers bazi gutamba bari creative hano mu gihugu cy'u Burundi, Sadbi arimo kabisa. Afise aba dancers babizi babikora neza cyane, n'abandi baririmbyi barafise aba dancers babizi, na Sadbi vraiment coup de chapeau kubera ko dufise aba dancers biwe bamaze gucreating ama dance atandukanye mu ndirimbo z'abandi baririmbyi benshi batandukanye. Ndavuga ba Baby Kira, ndavuga ba Mirage, ndavuga ba Young P n'abandi benshi batandukanye. So rero muri ico gihe Sadbi yababwiye ati je mushobora kuza kundondera hasigaye umunsi umwe kugira nshobore guperforminga, nta mwiteguro mwiza mfise. Maze kuvyumva ibyo naciye mvuga ati Sadbi now is a professional man, ari professional kabisa, is a professional artist now. This is 2026, dufise byinshi byo guhindura. Buri muntu wese yatanguye umwaka mushasha avuga ati nigezwa gukora bino. Nari ryaravuye muri Afrima yavuga ati nimba umuziki w'abandi ugenda guca kubera ko yageraganira n'abartiste benshi batandukanye, nibaza ko hari ibintu ugera mukavuga ati ibi sinki bikora. Uko nakora ibiganiro kera siko nkora ibiganiro no muzi, uko nakora analize kera siko nkora analize no muzi. So Sadbi rero ashaka gutandukanya 2025 na 2026 avuga ati je ntimushobora kumpa umunsi umwe wo kwitegura nshobore kuja kuririmbira abantu bangana kujya. Uko Sadbi yaza kuja kuri stade atateguye abantu umwe ibara ryari kugwa kabisa. Tuvugisha ukuri jewe simpengama yaza kuja kuri stade Ntwara atateguye, nabijya bintu kiri kuyateguye. Uno munsi twa turiko turavuga yandi, turiko turavuga ati Sadbi bari hasi cyane yakiriko, turiko turavuga ati kiriko ararenze cyane kuri Sadbi. Kubera iki wagize itama yo kuja kuririmbira abantu utiteguye? So ico kintu yena aragikunze kuba yarafashe umwanzuro akavuga ati jewe sinza kuja kuririmba hasigaye umunsi umwe, mubimbiye muteba. Ariko umutonya wanje mwabimubwiye bien ava aritegura, yateguye buri kimwe. Kubera iki jewe nshobora kuja kuririmba hasigaye umunsi umwe nta na kimwe nateguye? Kuba dancers dutegurane tugira iki? Show nk'ijya bisaba utegure, kuko yatategura kabisa mwari kuyaga ibindi. Je nije ndiko ndabivuga nka Star Boy, ariko kandi uko ndiko ndabivuga ndazi nawe nuko ubibona. Iyo atategura akaca juko nyene muri stade Ntwari ngo agiye kuririmba, je ndakubwije uko no musitatu ko turayaga yani. So rero narakunze iyo mwifato wa Sadbi yagize avuga ati je kubera ko ntateguye neza ibintu ankoro ni kuri stade Ntwari, stade zoba yuzuye sinshobora. Ariyo mpamvu ngira ngaruke ku bintu bitatu byatumye ijya stade Ntwari yuzura. Ijya stade Ntwari ironka abantu benshi cyane bashobora kuza kuraba rujya rukino. Izina Sadbi nuko reka duhere ko uko hari match reka tubikuremo.
kuko match ya Vitaro na Bumamuru ni match gashobora kuronka na dufate uruhande rumwe rwo muri tribune guzuri biragoye cyane. Vitaro ya kera si Vitaro y'uno munsi. Bumamuru nayo nta bafana badanje ifise, uno munsi imigwi ifise abafana benshi hano mu gice cy'u Burundi, ni Musongati, ni Flambeau du Centre na Aigle Noir. Nibaza ko Musongati ari ya mbere, hagakurikira Flambeau du Centre, hagakurikira na Aigle Noir. Izo timu zitatu mu gice cy'u Burundi nizo timu munovuga yuko zifise abafana benshi cyane. Vitaro yari ya kera, Interstar yari ya kera. Kera urukino rwa Vitaro na Interstar iyo rubaye kuri stade Prince Louis Rwagasore, cyitwa Prince Louis Rwagasore, wasanga stade yuze. Nubwo urukino rwarabwa n'abantu benshi cyane, ariko no munsi novuga yuko byarahindutse bivanye nuko imigwi yarasubiye inyuma, ariko kandi na Primus League yarasubiye inyuma ntigifise nivo nk'iya kera. So rero ivyo bintu bitatu izina Sadbi kuba ryarapost ndati nzoza ku buntu, hakabaho guterana amajamba hana hariya mu nyuma kiri kwavuga ati ahantu ibintu byose nigiriye mu byidumbamwo ibici n'ibiki, habaho guterana amajamba. Izina Sadbi novuga yuko riri namwe mu mazina yatumye iriya show iryoha ironka vibe n'abantu bakifuza kuja muri irya show. Rero Sadbi yaragize intererano idasanzwe, nibaza ko atabihembewe, nivyo niko gushigikira yakoze, uko niko gushigikira yakoze. Ikindi cya kabiri izina kiri ku naryo ne kuba ari hari rikaba rifite indirimbo aha nihe, tukaba tumuzi nk'umuntu ari creative cyane, nawene ari mu bintu muri ivyo bitatu byatumye urukino ruronka abantu batari bake. Ikintu cya gatatu nacyo ni kwinjira ku buntu. Kwinjira ku buntu umurundi umubwiye ati ibintu nivyagusa ariruka kabisa, nubwo atabara umufana ariruka vyagusa, nubwo bakunze kuvuga ati bitera ubwenge buke, byabaye vyagusa kubera ko nyene cyubahiro no yarari yashaka kuganira n'abarundi, yarafise message ashaka gushikiriza abarundi, ariko kandi ndetse banatwemereye kubaka arena haje hampande ya stade Intwari. Bisigura ko igihugu cyacu kigiye kuba ciza birenze kuri no munsi ko tukibona. Tubandanye dusengeranye n'icubahiro abandanye kugira amagara meza cyane, kubera ko iyo mufise nyene icubahiro mwiza agoma ategura ya update igihugu abari byiza cyane, ni kumusengera gume ku ngoma kugira ibikorwa bibandanye bisanurwa, bimwe byubakwa bishasha, ibintu bigende neza cyane. So ivyo rero ni ibintu bitatu nubwo yuko vyatumye stade Intwari ronka baje abantu bangana kuriya. Sadbi, respect for you. Kiriku akiri wakoze performance irenze. Uno Kiriku aratangaje, ariko kandi namanda musabira ku Mana amafaranga ariko araronka muri zino show ayaziganye ayakoresha ibintu byunguka bizomufasha no muri kazoza, kubera ko ugerageje kuraba performance Kiriku yakoze n'amahera baba baramuhembye cya yaritangiye performance ku buryo amahera yo yarahembwe yose yashize muri ya performance. 𝐒𝐀𝐓 yazanye hajyanye ya tracteur, nibaza ko yagikosa amahera atari make, ankoro kugishiramwe amazutu ukacuzana n'umushoferi akinyonga, urumva hari kugikota kugishiramwe amazutu n'umushoferi akinyonga, kubera ko ugikose barakubwira ati rwane n'umushoferi cyangwa urafise umushoferi, kandi kugira bakwemerere kuzana umushoferi nuko babazi asampurusa ko ari umushoferi azi gutwara ijya anje. Abantu twize hydraulique, abantu twize conducteur de travaux, ibintu vy'amanje tuba tubizi, haramanje duterasema n'andi manje menshi yakora compactage. So muri ico gihe rero nibaza ko Kiriku yarakoresha amafaranga menshi kuzana DJ Saido hajya n'amafaranga nibaza yashizemo, ari kumwe na 𝐊𝐿𝐷𝐈𝐻 ari kumwe n'umukobwa wiwe, umwana wiwe kuno munsi novuga yuko aherutse kumugira isabukuru. Nibaza ko akwije umwaka, yakwije isabukuru y'umwaka aherutse kuyimugirira ntandwi zibiri ziheze indwi imwe gusa akoze anniversaire y'umwana wiwe w'umukobwa wa mbere afise. So muri ico gihe rero novuga ko performance gusara twa amafaranga abamakinga baje bariko baranyonga amakinga, aba dancers abigeme n'abahungu baruko bari benshi cyane. After that nibaza ko bakoze after, bisigura ko amafaranga Kiriku yose yoba yararonse bivanye n'ibintu yakreatinze. Ushobora kuronka amafaranga ukayatingamo ikintu kizoguha ubundi buzi, ntabwo ari bibi ko amafaranga uyaronka ukayakoresha muri burya buryo, kubera ko buri kuri creatinga ibindi bintu cyangwa buri ko uraviza ibindi bintu. Uno munsi mu baririmbyi novuga yuko bamaze kuduha umunezero udasanzwe kuri stade Prince Louis Rwagasore, ariyo stade Intwari no munsi cyane ni NPP yayo 𝐿𝐿𝐷𝐈𝐻 yahari Makamba. Kiriku novuga yuko niba amaze kuronka abantu novuga yuko benshi cyane, vraiment iyo nimero arayifise kuri no mwanya, nubwo tutarabona ama performance y'abandi uburyo ba performinga kugira nabone tubashire kuri izo nimero. So nuko bimeze, ariko kandi nyuma ya show hari abantu bamwe bagiye baravuga amajanda avuga ati abana basaza aba-legend badusaziye nabi bamwe. Iyo nerekanya akababaro ko kuzana imashini kuri stade Intwari mu gihe itaramara na kabiri, nuko mba nibutse kangahe kuyironka
byatuvunye jewe nawe. So uwo ni Cedric Bangia yagerageje kwandika. Twese twarakoze ibikorwa rusange kuri stade Intwari. Nanje narabikoze kandi cyane. So nibaza ko kwinjiza rujya runtu abajeje stade Intwari bari babizi yuko ruzokwinjira. Nimba bararurekse rukinjira nuko bari bazi ko atakibazo biza gutera. Nibaza ko Kiriku ijya ido kwinjiza ijya anje hajya hanye. Canke tracteur. Nibaza yuko abajeje stade canke engineer yubatse ijya stade niho yaraje. Ibiyanje do compactage bya compactinze hajya hanye. Ni byinshi cyane nibaza ko hagumye hakomeye neza cyane. Kandi ni ikintu gifise amapine ntago ari ivyuma n'amapine ari en plastique. So rero kuvuga amajambo nkaya kubera ko umutonya wawe akoze ivyo utakoze si vyiza. Nivyo bintu bashaka kumavuga ngo basaza ngo mudusaziye nabi. So abadusaziye neza Imana ibahezage reka genda bibira akabanga ba artist. Uzo staff tinge canke uzoje muri staff uzogira iki. Ari umuntu bavuga ati yabiretse kariyere yiwe yayiretse uzoyireka ugifise imiziki myiza. Je maze kubibona mu gihugu kibanza. Reka nabaye for example mu gihugu cy'u Rwanda. Je nta gihugu ntavuga kwera ko je ibihugu byose no bibamo nta cyo bitwaye. N'umunsi umuririmbyi ninde uri yanye bamwita gute yani muri Kina Music. Bamwita gute uri ya umudokiteri na nini. Tom Cruise kuri no mwanya. Nukuri ya staff tinze neza kubera ko novuga yuko ni mu legend bo mu Rwanda ariko ntago yagiye kuduha ibikorwa bijoboroye. Oya yahereje ku bikorwa vyiza bakimukunda. Rero abaririmbyi biwacu muze mwige ni mwasaza mubireke bakibakunda. Urabona iburaya abakinyi ba Tony Cruz bamanise ibirato bakimeze neza ku buryo batazovuga ngo yashaje nabi. Urumva rero Tony Cruz yaravuga ati je ninaguma nganshobora gusaza fo atangura kujya bench. Urumva zoboneka nabi kandi hari ico namariye umugwi wa Real Madrid. Baca bahitamwo vuga bukebuke kaga. Baca bahitamwo kuca bagira iki bagenda bakimeze neza bagikomeye. Urumva bisigura iki rero mwabaririmbyi mwe mukiri bato nimwabona mugomba kuyamanika muyamanike kubitahababara ahababaza. Uno munsi abaririmbyi bacu babarijende impamvu sometimes bishika bakabacisha mu ijisho nuko hagera igihe basohora imiziki itameze neza kandi tubazi kera bari bakaze tubazi imiziki bakoze myiza. Rero mu nyuma bikaca bibagora kuyiboostinga canke kuyapudatinga bakora imiziki myiza bigaca bituma basohora imiziki itameze neza bagaca batangura kubabwira ati bana washaje nabi kweri iyo miziki yawe wapi. Ariho baca bababarira bakababara bariko baratubwira turabari legend iki niki usohoye igikorwa waba muri legend waba mushashi waba mu upcoming bategeze gukora analize. Kandi uri muri legend ukoze indirimbo mbi ntibisigura ko baca bavuga ngo indirimbo irakaze no, ahubwo iga guheba canke kuyamanika muri legend uvise igikorwa ciza cyangwa ushaka gukora umuziki uvuga ati uyu muziki ndi muri legend bega ni nawe usohora uza kuvugisha abantu bavuge ko umuziki atari mwiza. Ya updating rero hari ikibazo twebwe aba legend bahani wacu mu cyacu Burundi bagize kubera ko bo basohoye imiziki ikaba hit atambuga zihari baja ku maradio kweri barakubita amahiti aruta uno munsi kabisa amahiti agaragara kubera ko bakubita amahiti ibihe byose bafise amahiti nubu akivuzwa nubu tugikunda. Ikibazo cyagiye kuhaba kubera ko hatari ama social media. Uno munsi haje ama social media niyo umukomye ukamuvuga yakoze amakosa agusanga inbox kubera ko ntamenyereye ibintu bya social media cyane. Ariko ikosa bakoze niryo kutiboostinga bishire mu bihe bya social media cyane bavuga ati je nimvugwa ntacyo bitwaye. Social media zaraje, social media umuntu avugwa uko ariko kose mu gihe ubuzima bwiwe byo yashize hanze nivyo bazovuga. Ariko mu gihe hari ubuzima buri privé ngo ntibuzovugwa kubera ko umuntu wese agira ubuzima buri privé n'ubuzima buba buzwi mu bantu. So rero mu gihe ivyo waduhaye wabishize ahagaragara wabiduhaye kugira tugirente tubishira ahagaragara natwe kubera ko ivyo wakoze n'ibintu byari mu buryo bugaragara. Umu artist agira vie privé mu gihe hari iyo tutazi mu gihe hariho vie privé tutazi kuri we ntaye tuvuga ariko vie privé yashize ahagaragara ntibikiri vie privé nayo mpamvu tunagira iki tunayivuga. So yaciye avuga ati rero gusaba ko yobungwa neza tukayifata nk'irigi ntibica bisigura kwanye igihugu. Kandi navuze stade Intwari sinavuze Kiriku kuko Kiriku ntajejwe intunganyo ya stade Intwari.
we yaje kuririmba ngo yubahirize kontra yiwe. Mube mutandukanya kunegura no kwanka. Nta wanka igihugu yari guterera kubaka stade Intwari, kandi mube mureka kwigira abapatriote gusumba abandi, kuko uburundi bw'ubu twebwe abarundi bubu twasanze basokuru barabwubatse. Basokuru barabwubatse, barabwiguze, barabusesera amaraso mu kibanza cacu. Notebye jewe na wewe nka independence y'u Burundi twaharaniye, basokuru badusigiye uburundi yikukiye ku buntu. Yacashira ku ifoto ari gukora ikorwa rusange ni 𝐒𝐁𝐓-𝐁. So nibaza ko biriya byose kiri ku byabaye yakoze, bisigura ko engineer wa stade Intwari yarabizi. Mu gihe rero atavuze ati uruboro rugume hanze runo na stade, bisigura ko yarazi ko ataco bishobora konona. Mu gihe atabivuze, wewe nk'umuntu ntuza kujija, kubera ko ibintu byose bahajya kuri stade Intwari bibabizwi kabisa. So rero sometime hari abantu bazovuga ngo wadusaziye na oya nuko ibyo tuvuga byose turabekuye kubivuga, ariko sometime bavuga ati il tourner la langue avant de parler, avant yo gutanga message ku bantu batandukanye. Kubera ko utanze message kuri social media uhaye isi yose, kuko social media ni ikintu cya mbere novuga yuko itembera isi yose byoroshe cyane. So nibaza ko muri ko murantaho inkuru ngira nsozerere ko namwe mu makuru Sadbi yashize ahagaragara uburyo ngo gusohora indirimbo mu kwezi kwa mbere, ntuburu mu artist nyene Ndagushize ni post yakoze avuga ati muri experience n'ivyigwa by'umuziki mpuzamakungu nize mu mwaka uheze ko umu artist wa nyawe adasohora indirimbo mu kwa mbere. Aho novuga ko byateye polemique, no munsi muri 𝐒𝐓𝐾𝐃 yasohora indirimbo mu kwezi kwa mbere, muri 𝐒𝐓𝐾𝐃 ari kumwe na Berry Music yasohoye indirimbo mu kwezi kwa mbere, Madibada Classic yasohoye indirimbo mu kwezi kwa mbere, 𝐊𝐿𝐷𝐈𝐿𝐷𝐿𝐷 D1 ari kumwe n'undi mutipe mu kwezi kwa mbere, n'abaririmbyi benshi. So aho Dramati yavuga ati indirimbo ya Saki na 𝐊𝐿𝐷𝐈𝐑𝐈𝐿𝐷 yasohotse aheze 11 jours isohotse, nayo ni yasohotse mu kwa mbere. So je sinzi impamvu iyi post ya Sadbi, ariko abantu mutazi Sadbi numwe mu bantu novuga yuko batuma ino industry ryo hamwe abantu imbuga zigira movement. Abaririmbyi nka Sadbi mu gihugu cyacu Burundi turabakeneye. Rero abaririmbyi b'abarundi bamwe ikindi kintu no babwira no banegurako, nibazi gu creatinga inkuru ku ma stories zabo, ku ma platform yabo, kuburyo bashobora kugaburira aba promoter baronke n'ivyo bandi. Nivyo bintu uzosanga baba promoter bita ba Desa bariko bara creating inkuru zitarizo, aba artist bagashavura. Mu artist ashobora gukora story y'akantu kakavamwe inkuru igatrendinga, inkuru igatrendinga. Ariko rero aba artist bacu muri 2026 mwije gu creating ama stories yanyu cyangwa ama status yanyu cyangwa imbuga zanyu kuzikoresha neza, kubera ko si ngombwa bakuvuge ko ibintu bibe uri mu artist. Hari utuntu ushobora creatinga kuri story yawe ariko twiza, content tukagera kuri. Mu artist ashobora kwambara neza ifoto ikamamara indwi yose. Nibaza ko muhora mubibona kuri Natasha Ngendabanka. Natasha numwe mu baririmbyi ifoto ishobora kumara indwi yose iri kuri trending. Umwe mu artist nkunda kubera ko ntapfa gupostinga foto yari yose. Hari abaririmbyi bamwe bataritaho usanga ifoto cyacu cyose aragiposta. Hari abaririmbyi bamwe bitaho basanga ntapfa gupostinga ifoto yari yose. So rero ifoto ishobora kukuvuga wewe ugatrendinga kubera ko wifoto gifoto. Twama twabonye kuri Natasha Ngendabanka, ba Dramati, ba Sadbi, ba Big Farias n'abandi. Bisigura ko rero ni gukora cyane. Umuririmbyi ni kwiga ukevorewa mu muntu ukamenya ati mbega nkoze iki biraza kugera he cyane. Ntibivuze ko umuririmbyi avugwa afise indirimbo nshasha, oya. Umuririmbyi aravugwa n'ubwo atandirimba aba afise, ahubwo ça dépendra nuko wawe waba wifashe, nuko uriko uritwara, nuko uriko urakinisha imbuga zawe. Nuko ikindi cyanyuma kiri kwakira amakuru twaraye turonse nuko imwe muri company yamuhaye imodoka yamaze gukura ko ico bita otokora yiyo company. Nituzi impamvu uyaje kubera ko ntasomye contrat yari yashira hamwe na kiri kwakiri. Sinkunze guca urubanza mvuga ati hari impamvu yavuyeko no musikiri ko ari haje ejazo barahandi. So nimba yayikuye ko afise impamvu yakuye ko ijya otokora. Nibaza ko mu gihe company taramenyesha ati kiri kuyadukoreye amakosa gukura kwiri ya otokora, nibaza ko nta kibazo gihaye bavyumvikanye. So iyi ni Star TV nda updatinga misi yose bijanye na entertainment biciye kuri no rubuga rwa Star TV cyane kuri no YouTube channel ya Star TV.
make sure ko amaze kora sabone. If you know, you know. If you don't know, you don't know. Ariko ushaka kumenya za hano mu bwami bwa Star TV kugira ushobore kumenya. So make sure ko wakoze rero sabone, uri umukunzi wa Star TV, uri umukunzi w'ibikorwa bya Star TV, utari umukunzi wa Star Boy, uri umukunzi w'ibikorwa bya Star TV, uri n'umukunzi wa Star TV muri rusange kugira tubandanye gutera imbere. Imana ibahezagire cyane. Thank you so much.